gutembera ujya mwanya bwaza gutwara monde turamubura Leo jina lake na mstikaja. Leo ushobora ngo wamuke gute. Biraza. Igituma twaramubuze. Ubwo nyine kubwiye. Ubwo novuga yuko ari akomeye gukati korose. Salo jina aja wajama baje. So problem yabo. Jiro nshaka kumenya umutwe neza. Kuntu umuntu umwe ashobora kumutora byoroshe. Mashaka kumutora byoroshe. Yo kumutora byoroshe. Kubaho muri wonyuri. Riwe diwavuze ati je uyu mwanya sindagukeneye. Ico nifuza ni kimwe gushika uno mwanya kuko urabona bijya bintu byose ukuntu byagenze. Hamwe murako byavuye kuri jewe. Ego icyo ndacumva byavuye kuri niyo mpamvu ndakubwiye we impamvu ndakubwiye ngo bisaba ko urondera umwanya kavuga ati umwanya ndahebeye iki kintu we buri kintu cyose ukijya muri mukindi rondera umwanya ukwiye uze tugende ku murongo byumvika Reka nk'ubu twokinidi kuri bike ushobora kumurongo arajyayo umurongo ariko bajya ni bamwe kera ntitumubwira icyo dukeneye tumubwira ati ikintu gihari tugende mu muzungu nakamuze mu nzira nyanye tugere tumugure mu muzungu azoca bazi ndetse uko bakorera umuzungu bajya ukabenzi kwe imana yarampaye nta kabenzi njya niyo mitwe ya nyuma yo nije mbona isigaye kadushiye kuri keri aramuzana we nta kindi ibyo ko ugiye kuraba kimbona nenga cheza za bimbanye kibanza nabuja Maya wapi sasa nako na sasa ni telefone Nala kari wumva rero mu. ne kari wari inzu gere kana kari wayi rose fe Nani intebe no. Mba ndusha. Ushe bu Inzu nini gose. tegeza kuba nini tegeza kuba nini kabisa Ama. Bazumbwire na. Niko tuvugiye Tangura na. Tangura uvuge Nurinde yatangura. Mesi mbona tangura uvuge Nagize rota. ati rero Bazumbwire byagiye umbwire. ntaje Ndumvira ko tuzindutse cyane none yenda zindutse ko. n'umunsi nagiye ku ishuri Sinakanze. Kagwara. bayi Biragoye. nk'ibiki bigoye numva uragwaye biragoye kwera ibiki Pega piscina. inda nyabaki ntakinda ndayifise ne hari umuntu umwe adafise inda Umukobwa avuze ati mfise ingano n'ibyayi. Ndakubwiye ntwa. Ninka nanjye nuvuga ati ndayifise nayo uciboca uvugiye Zevuga nko badakomeye mu mutwe ndakubwiye ati mfise ingano. urumva rero byekanye je ko ndi umusazi nakomeye Ikakungora no kwinumva n'igwari. Nizere yuko muri biri serious uko ba serious kwanza ariko arakubwira wumvise ibyo ari byo canke yayo aracyari muri twa tuntu ngo ngo simbona natabona agize akambwira ngo afise inda najine ndayifise n'ifise inda nyabaki Umugenzi wawe ko yabitanguye. ukamanika wicaye ukamanika uhaguru uko tumita ama repetition birabona bakare ka repete
dushaka kwibona na gatoya ndikunda kubaza ufise indanyabaki ko uri kumbwira ivyo uye usuye wicaye kuri jewe rero we yabitahuye n'ikirofa nakubwiye ati tumwita ama repetition musa nari ka repete turabe iyo bihererana nandi ngasimva isinda izova mu mwana rero iyo ndari ufise umwana banza kwanza umveko amayuri ya mwijuru banza kwanza umveko wanazi mukuza kwa mgenda kwicare ku ntebe ufanye ko ndakuvuga ndakubwira ati unaremerewe kumbe umbwira ko muri babiri unaremerewe mva ko ni byumvikana ivyo navyo ariko mani sirare magara no bitsimgiye niyo sawa hagara sinje bavuze ngo ufise nk'amadango yanereye aje wiravye wewe nyene wiravye by'ukuri wewe nyene Kesi Fevrine next Nkunzimana wagibagiye Nkunzimana next Kesi Fevrine Nkunzimana next ngo wateranye ngamadago na jewe by'ukuri canke inimero yayo ufite ntiwihenze kweli wewe nimero yayo nakindi kintu bagiye gushira ubwo ico wibagiye nuko aje kumbwira yuko ngo naguteye inda mbega naye gutera mugato cyane kumuranga cyambe ndakikubaza igihe umpamagara ukankwega wareze yuko turiho dukina amashanje cyangwa wazi ko turiko dukina amabiri ngiye kwa nasanze we n'ubujuju bwose bwakwariye muri wewe je mva naraguhamagaye ndagukwega hama kinagutera inda by'ukuri kwisi uno munsi akogabwa bose abaterwa amada baterwa amada zikuranyishura neza aya majambo ariko ava muri wewe cyangwa hari undi muntu ntaco areka ava muri so wawe papa wanje ntazemo nanje nkubwiye ati jewe inda kubwanje mfise yiwanje kandi gace womenya je nta wewe turanye gutwarana amada sivyo erega ajya iyo umuntu wese yigaramiye ucona yuko byose byaheze byakwiye aho wiravye no kujina no gutenda wewe aya matombo yose kuko navugiye uranzi wabanye ntakiro jodo je konsara noshobora kubaho nabi umwana nkamurera nabi jewe ntabakunda bari kumubyara ivuga ngo yahamikaza mu mikamurondera ibyo rabizi munye mukazi kamurondera ibyo rabizi munye mukazi kamurondera kamurondera Woje jaka kaje ufise ryo kuvuga wabanye ko atanga ubufise zo kuvuga ngo msasi reka ndakubwira mvuga ijambo ririmo gusa unyumvirize neza uranyumva mwana nzomurera urabyumva ubwo uzoza kumurondera kurazi neza ko ari uwawe ubwo n'ubujinga uri kurazana by'iwawe hamara wavuze baze ko jewe atajwe mfise ryo gusara ngobye ndaba umusazi ngobye ndaba umusazi kandi aduzokwizana sawa gusa nase kusuzugura ngenda ntakweretse yuko nashatse ndi umusazi akazi gatoyo gatwara ubwatsi amaso gayavuye ndabira muhungu Ega niwe sinatara lezo amaso gayavuye muhungu ndi gutuma umushatsi n'ikibazo sanze ari kwiyahura sanze ari kwiniga Nukuri wallahi niwe sindatora lezo Neraza ibintu vya brage none uzi yuko je hajya ayi ntitabena neza je wundi we amaze gufata mu mushatsi yawe hamwe n'ubwonko ukubara kurokoka banze we Rwanda tube banda ibintu by'imifitino ya wewe abanda yo
banza ndavuga ikintu nibyo mwana ukeneye umbwire yuko ari genzo ugenda bako ari je afite umwana Rari, ikosa office nikosa rimwe uribuka ndakubwira mani reka nujya mwana w'abandi ngo bajya niyo bagezweho ikibazo nkakijya rero bavuga ngo kwiruka bazomfata ugatsintsiye cyo nshaka kumbwira ko umwana nkujya najewe yuko jewe nzokwemera yuko igenda ari iwanje hama ivyaza ngo mbese wiwe ngo mbese umwana bigenze gute ga brasi icyo ni cyambere cyonyene ikosa nawe arankweza umushatsi iryo ni ikosa rya mbere bitaba byo kwiruka utarikorezwa impuzu n'agashamba avuga ngo barashonesha kuvya nkweza imishatsi ejo ho adozanya imbugita akati zose wena uyu mugezi narukumva ega cyasi kuyaga ngo ahantu nikore gute uko iyo ndamugucirako urumva igishato cyose gisikana mu ntoki abantu bada obida ndabwiye ikirangaba wallahi si brag je gufata urumva Bahinga n'imikino. Bajene rero bavuze aho kujya umuntu arota nyine umuntu ari mu ndoto nyine. Nabati karabaye. Hageze ne kubambura. Je nyine noroshe. Noroshe hamwe umenga n'uburenge twatari mu mazi. Uramaze ko inzu gatsi yo kwa mazi. Usanga yajovye iri hasi. Uroroha utagina kubitwa ya mashene nyamba ari minyororo ngo yo muri bese. Muratinda nginda ngumwana. Ujana na 18 arashi. Ntayafise. Imvere kuri yavuze ngo naramukweze ndakwega. Byagenze kurya nyine. Nawe yaza wese. Nibo bagezweho siko wambaye ngo bajya ngo nibo bagezweho. Blaze guce ubona kubwire rero bikiri banga. Oya je bihere Bera nyene. Poza kushize mu kabato bitse. Ibaye. Bera nize neza ko akabati kawe ni karuzura. Oya ni karuzura aho. Je n'umusi wo gucika. Omeza usana rubiye. Ntucike idiri turiko idaheze. Reka tuyikore mwiyindwi iheze. Tuyikore mwiyindwi tuyiheze reka tumonderekere sivyo. Je diri he hama tugirene amanyishino yabone yomwegera. Oyo ntiyo Ujya no minera cari muto yiga mu munani kuko iyo umenya ko yo gukwegera wari kumwibara hakiri kare n'abameze nkawe bumvireho namwibara gute mu boka nawe izo boka zanyure rizo batazihereye indero muri bese ntizizotekereza anyway ejo tumurondera kera yakenda kana tubireke bizokwimenya nta kindi kintu kihari ama cyo nahubwira coje se muri yubara se muragira n'indero ko no kutagira indero